Yesu ashimwe. Ayo majambo tuyibagire mu buzima bwacu. Amen. Tuyasezerere. Ndapfuye, ndagowe, karabaye, sinzi ayandi nkayuzi. Ayo tuyasezerere. Amen. Dutangure kuzatuvuga duti nubwo bimeze uko ntacyo mba, ntacyo nzoba, ndi mu maboko y'Imana, iranzi, irangwanirira, iraza kunyicarikana n'abahambaye. Aba ari amajambo dukoresha. Niwemere ngo umuntu yicaye impande yawe akubwire ngo ndapfuye, aba ariko arakwinjizamo kandi ivyo bintu. Tumbwiye ati apana ibintu nk'ivyo kuzura bivugira iwanjye. Reka uzura vuga ati ndakize. Amen. Tumaze iminsi twaratanguye umwaka wa 2016. 2016 ni umwaka wo kubona ubwiza bw'Imana. Kandi mu ndwi zingahe tumaze, ndizera neza ko umaze kubona ubwiza bw'Imana. Amen. Twarakiriye intahe zitandukanye harimo n'izi mwabonye uno munsi zigaragaza ko hari ubwiza bw'Imana buriko bugaragara mu bana b'Imana. Amen. Bivana n'ingene uzi kwakira ijambo. Ubu rero muri ubu bwiza bw'Imana twavuze duti tuzokwinjira cyane mu bijyanye no kwizera. Muri uko kwizera twige n'abahizi mu kwizera n'uburyo butandukanye bwo kwizera. Amen. Twarize umuntu yitwa Adamu, aho twize ku ijambo ryanditse mu Itanguriro igice cya 2 ku murongo w'indwi rivuga riti Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise ubugingo. Twarize ko Imana yabanje kuvyiyumvira neza imbere yo kurema umuntu, kandi dusanga ko bwari ubugombe bw'Imana kugira ngo ireme umuntu, kandi dusanga ko yamuremye mu ishusho yayo kandi mutandukanya n'ibindi biremwa. Iyo ni incamake. Twasanze kandi mu byo yamuhaye kurema nk'Imana, imuha ubwenge no kumenya, yamuhaye kandi ububasha bwo guhitamwo, imuha kandi n'ububasha bwo gukunda no gukundana, kandi imuha no kuganza. Uwo yari Adamu. Uyu mwaka ntagufira twige amaprincipe n'ibintu ngendegwako kugira tubone ubwo bwiza bw'Imana, tubwinjiremo neza kandi neza cyane. Imana imaze kurema Adamu, hari umuntu yabaye wa kabiri gushika mu isi ninde? Muraja kumbaza ati hari ukwizera kwa Eva nako? Kuko twarize ukwizera kwa Adamu abantu bamuvuga ko ibibi gusa. Ongo kweli. Nta cyiza na kimwe bamuvuga ko. Mugabo jeudi twasanze Adamu hari cyiza kimwe yakoze, yaranavugishijwe ngo akanakara ko mu mara yanje, iri ni igufa ryo mu magufa yanje. Aho hari jeudi. Amen. Uno munsi turaza kwiga ukwizera kwa Eva. Nimba wandika titre ati ukwizera kwa Eva. Nuza gufata karne yawe agasangamo iryo jambo kwizera kwa Eva, biramutangaza. Ati Eva yarigeze agira ukwizera. Yaragize ukwizera. Hagira udufatira Bibiliya uzi gusoma asome Itanguriro 3 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku 22. Ukwizera kwa Eva. Eva niwe nyina w'abantu bose, niwe nyirakuruza wa bose. Turasoma mu izina rya Yesu, ijambo ry'umutwe riravuga ngo ukwicaha cyaje mu isi. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishyamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti mbega ni iby'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati vyama ku biti byo muri ritongo twemererwa kubijya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubijyeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko
umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura ku byo camye arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amaso yabo bompi arihweza, bamenya yuko bagenda menya, badandikanya ibibabi by'imisukoni bironkeramo uducocegwa. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku kagoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza aturi hehe? Aramwishura tunumvise ijwi ryawe mu itongo, ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Aramubaza ati ninde yakubariye ko wambaye ubusa? Mbega wariye kuri ca giti nakubujije kuryako? Uwo muntu aramwishura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye kuvya ca giti ndarya. Uhoraho Imana abaza uwo mugore ati ico wakoze ico ni giki? Uwo mugore aramwishura ati inzoka yampenze ndabirya. Uhoraho Imana abarira iyo nzoka ati kukoze ivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mu ishamba, uzohora ukwega inda hasi, uzorya umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe, ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza gose umubabaro wawe ufise inda, uzokwa mu vyara abana ubabara, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota nawe azokuganza. Abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari narakubujije, ni ntuzu kijyeko, uzaniye ivu umuvumo, uzokwamurya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose yo kubaho kwawe. Rizohora rikumerera imikere n'ibitovu, ariko uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro. Kwirigwa urabira akuya niko kuzoguhesha ibyo kurya, uzurinda usubira mu ivu kuko ari ryo wakuwemwo. Uri umukungugu kandi umukungugu niwe uzosubiramwo. Uwo muntu yita umugore wiwe Eva kuko ari we nyina w'abari n'ubugingo bose. Uhoraho Imana aronkera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'insato arabambika. Yesu adufashe cyane. Bwana Yesu asifiwe. N'ukwizera kwa Eva tugomba tuvuga. Eva aho yavuye sahandi yavuye mu rubavu rwa Adamu, ariko uku kwizera kwa Eva kwitwa ngo Eva yizeye ko Imana yamubeshe. Uko nuko kwizera kwa Eva. Uko kwizera ngomba ko ugufuta mu buzima bwawe. Kwizera ko Imana ikubeshe bizana ingaruka mbi nyinshi mu buzima, kandi izo ngaruka mbi mu buzima ndazifatira mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ingaruka mbi ziza ku mubiri wawe. Igihe Imana yarema umuntu yari ifise proje idasanzwe kandi n'umugambi udasanzwe, kandi irabwira Adamu na Eva amategeko ngenderwako y'ubuzima mu gihugu ca Edeni. Amen. Imaze kubabwira yari tegerezwa kubikurikiza nk'uko yabivuze, ariko Eva agira ukwizera kuko Imana yamubeshe bivanye n'ingene
inzoka yamubwiye. Urazi ko twize ko kwizera kuza kuzananye no kumva. Ntushobora kwizera utumvishije, kandi wizera wumvise bivuye mu kanwa k'Imana cyangwa mu majambo y'Imana. Amen. Eva rero Satani aramubesha aciye mu inzoka. Eva aravyemera. Amaze kuvyemera, yemera guhemukira Imana, agira ukwizera kuko Imana yamubeshe. Kuko iyo atizera ko Imana yamubeshe, yari kubwira ya nzoka ati ahubwo ni umbeshe. Ongo kweli. Eva acha yizera ko Imana yamubeshe. Bwana sande sana. Kwizera ko Imana ikubeshe bikuzanira ingaruka mbi ku buzima bwawe busanzwe, ikazana kandi n'ingaruka mbi ku buzima bwawe bw'impemo. Ku buzima busanzwe ingaruka ziza ni ingaruka zishika kuri ingaruka 10. Reka twige ingaruka mbi zashitse kuri Eva bivanye n'ingene gizu kwizera ko Imana yamubeshe. Ingaruka ya mbere, ukwizera kwa Eva kwazanye icyaha mwisi. Aza kuvuga imirongo mugabo ntiturinda kwisoma kugira ngo dukoreshe imyanya neza, uraza kwandika nugera muhira urasoma. Kwazanye icyaha mwisi ubisoma mu Baroma 5 igice cha 5 ku murongo wa 12. Iyo ataba Eva ukwizera kwiwe kubi, nta cyaha kiba gihari mwisi. Buriya barakwivye kubera Eva ukwizera yagukoresheje nabi. Buriya wa undi yagusambanya yabikoze bivuye kuri Eva. Buriya wa undi yakwiciye na wa undi ariko atanga amasumu, buriya bikora bivanye na Eva kubera yagize ukwizera ko Imana yamubeshe. Icya kabiri, kwazanye urupfu mw'isi. Ingene Imana yari yateguye umwana w'umuntu, yari yateguye kubana n'umwana w'umuntu ibihe byose. Bwana siwe sana. Kandi nta gupfa kobayeho, tworavye bigakomera, ahubwo ikibazo kwiyumvira ati none abantu bokwiyehe. Umutamu umwe niwe bamubajije hari muri 2014, niwe muntu wa mbere afite imyaka myinshi ku isi, afite imyaka 179. Aba mu Buhinde. Abuzukuru biwe baramaze gupfa bose n'ubusaza. Abuzukuru bose bamaze gupfa bishwe n'ubusaza. Yavuze ngo je nibaza ko urupfu rwanyibagiye, ngo kandi ndamaze kwihebura ko rutakwije. Bwana tsedesa. Eva rero niwe yazanye iki kintu cya kabiri cy'urupfu mwizi. Icya gatatu, ukwizera kwa Eva kwarononye ordre y'Imana cyangwa urutonde Imana yari yapanze. Nukuvuga ko mu buzima bwawe ugize ukwizera kw'Imana yakubeshe, bironona urutonde n'amasezerano y'ivyo Imana yagusezeraniye, ukaca usanga ntibikibaye nk'uko wari wizigiye ko vyoba, kuko kwizera wagucura usigaye wizera ko Imana yakubeshe. Bwana sade sana. Icya kane, ukwizera kwa Eva kwakwegeye ivyaremwe vyose. Ivyaremwe vyose vyavuye bigira ingorane. Isi yagira ingorane. Ugiye usoma iyo mirongo usanga isi yagira ingorane, n'ivyaremwe vyose n'ibikoko vyose vyavuye bigira ingorane ku bwa Eva. Bwira mugenzi ati ntuze wigere wizera nka Eva. Bwana sede sana. Buri Imana igomba ko abantu bayizera. Umaze kugira kwizera ko yakubeshe, mu gishingo cyo kwizera ko yakubwiye ukuri kandi ko bigiye kuba, ubu byonze byose. Icya gatanu, kwazanye amarushwa mu isi.
tuyisoma mu Itanguriro 3 guhera kuri 16. Mu Itanguriro 3 16 kugeza 19. Amarusho yose ubona ngaha kuri iyi si ngo uzojya ugize gutya akayasho n'amasengesho acahinduka kuko uvuga ati ntibamfate narengeje amasaha. Ubonye urengeje amasaha ukabona ntibagufasha ati oh asante Yesu. Ibintu byose byo gusonza, byo kugwana umugore n'umugabo, ibyo byose byazanywe na Eva. Hari abantu bobona Eva muri uno mwanya bomerera nabi. Icya gatandatu, ukwizera kwa Eva kwazanye ingwara mwisi. Buriya nta ngwara zari kuzamo. Ibintu byita ingwara n'icyo kintu n'icyo habayeho, mugabo byazanywe na Eva. Bwana sende sana. Ikindwi, Eva yazanye umuruho mwisi ngo uzojya ari ukurusha, uzovyara abadamu ngo kuvyara ngo birabababaza buriya. Je navyo Bwana sende sana. Kandi umenga abagore bakubise nyinshi bivanye na Eva. Turaza gusoma ibihano bahawe Eva na Adamu, murabu wahawe byinshi. Kubera ukwizera kwa Eva buri 8 byazanye inzankano mu bantu. Akarorero ni Kaini na Abeli. Uhereye kuri Kaini na Abeli hatanguye urwango ku muryango wa